icyo twifuriza uburundi n'abarundi nuko turonka igihugu gitekanye kandi igihugu kigendera ku amategeko yitorewe n'abene gihugu aribo bavyigiriye canke babicishije kuba baserukira. Aha muca mwumva igituma mugira mwitorere abashinga amateka, mwitorere n'abajenama ba commune, kuko ubu tugomba tuje mwiterambere twitorera indongozi zishinga amategeko atuma Uburundi buronka inzira nziza bugenderamwo mu gutera imbere. Nico gituma ndababwira nti n'abashinga amateka buca mwitorera ngaho Mwaro, ntimuze mutora ibikwarasha, ntimuze mutora imburakimazi, mubanze murabe neza koko ari umuvugizi wanyu azoja kubavugira, azoja kubashingira amategeko. Nico gituma mugambwe CNDD-FDD kugira ngo turonke abashinga amateka bukuri twabanje kugira amatora ku mitumba kugira ngo mutwereke intwari mufise ku mutumba, mutwereke abahizi kugira muri abo bahizi bavuye ku mitumba iwanyu abaribo dukuramwo abahizi babaserukira mu nzego nkuru z'igihugu. Ngaho Mwaro rero turifuza yuko iryo teka ritekane muri ronka, umunyamwaro wese atunganirwe mu biwe no mu vyiwe. Ntidushaka ko ngaha Mwaro tuzokumva umuntu ari buca mpunga. Dukeneye kubona Mwaro umuntu wese atekanye, akora azi ko azokwimbura, akubaka inzu azi ko azoyibamwo. Kera twari twaragowe, none ubu murabona yuko duhonyera tugashikana ikirenge hasi. Ntidukeneye umuntu aguma yitwa ngo ndi impunzi mu gihugu ciwe c'amavukiro. Twarahuye n'ivyago, abarundi barahunga, bamwe bahungira hanze abandi bahungira hagati mu gihugu. Amaguma arahera, abari hanze barahunguka. Ariko n'ubu turacabona hari abavuga ngo turi mu masite, birateye isoni kuvuga ngo turi mu buhungiro kubera igihugu kiri mu mahoro, bacavuga ngo bari mu masite kubera iki batoba mu ngo zabo, kubera iki hajya tuhita mu masite kitoba ikigwati. Dukeneye kubona umurundi wese avuga ati ubu mba mu Rwanje, ndumva ko nezerewe ntekaniwe mu mutima. Abahora rero bavuga bati twebwe tuba mu masite, ubu turahinduye imvugo. Uwufise ikibazo yuko atoba mwitongiwe, hingaho bukera hazi inzego nshasha, twige neza ingene dutora umuti w'ikibazo umurundi wese afise. Ntidukeneye kubona umurundi agenda araganya. Murumva muracakeneye byinshi, umwe wese atunganirwe kugira ngo umurundi yumve ko atunganiwe, nuko abafise amahoro mu mutima. Kugira ugire umutekano mu mutima, wumve yuko utekaniwe, uroraniwe, nuko ububona umuvyeyi, ubona yuko atawukudogoya, harabagukingira, ukumva neza yuko ufise impore, ukumva neza ko atakarenganya uri kurabona. Hageze ukurenganya naho ukaronka aho witura, kuko nta mukuru abura mukuru we.